Ndabaramukije mwese bakunzi ba Emotion Talent TV. Ni wa muntu wanyu, wa musesanguzi wanyu Abdul Uwimana baramutsa, ngira nti aho muri hose, nimba bwije canke nimba ari mu gitondo, ni mwaramutse canke mwiriwe, aho uri bivanye n'amasaha kandi urabiye iki kiganiro ubwakira uko nyene ndabuguhaye. Ni mwiriwe canke mwaramutse, ariko ibintu bimeze neza. Ego, ibintu bimeze neza kabisa. Mubonye ntanguranye ikiganiro akamwemwe kangana nk'uko ndagafise, muca mumenya yuko tugira tuvumbagure, dukubite, dusature. Ya. Nukuri kwa Mungu ibintu n'umunange gose. Ibintu n'umunange kabisa, ibintu bimeze neza. Kuri kote yacu uyu munsi rero ndababwije ukuri ntababesha, ntituza kuja hirya ngo tuje hino, tuja ahantu bita mu Minembwe gusa. Niyo tuza kuja kabisa, ariko ibintu bimeze neza ko heri sinobabesha. Ego, so tugenda ariko rero reka mbanze ndababwira ikintu kimwe. Burya ngo hariho umuntu yabayeho kera, yahawe arahabwa ibihabwa biriya, mugabo aranka kumva yuko anyuzwe ataronse imbwa mw'abantu. Imbwa burya iyo mbwa yahavuye imuvyarira iki, yahakuye ico bita imbwa yiruka. Ni hatari. So twiganirire rero, tuje mu kiganiro tuvuge utwo hirya no hino, tuvuge ibiri ku rugamba. Mu Minembwe birakomeye, ndabaha amakuru ndayafise ndayuzuranye. Namwe murabibona yuko n'ubwanwa bwavyibushe kubera umunezero w'ukuntu bimeze mu Minembwe. So buriya rero nkivuga ku bintu byo mu Minembwe, reka ndababwire jewe nkiri umwana hariho ikintu nahora niyumvira. Sinzi yuko namwe muhora muba mumaze kuciyumvira. Wowe uri kuraraba iki kiganiro sinzi ako kantu nimba warigeze kukiyumvira. Twahora twumva mu bintu by'amadini batubwira bati Satani yavuye mu ijuru, ari umumarayika, aza aravumwa bivanye n'ibyo yakoze mu ijuru hamaza ku isi. Noneho wewe uri umwana, bakubwira Satani ukuntu ameze, bakubwira n'ibyo akora, ariko wumva yuko atanyungu na nkeyi abifisemo, ukiyumvira ati none ni kubera iki Satani basi adatuma asaba Imana imbabazi, hanyuma yisubirire mu ijuru ibintu byose birangire, ko Imana ari nye n'ikigongo ye umubabarira. Ariko kuva isi kiremwa, Satani akijugunywa ku isi gushika uyu munsi ntarasaba ikigongwe, kandi aguma yongera amakosa ku yandi, ntarasaba ikigongwe. Muzi impamvu? Ikiburi bantu banje, kwiyemera by'indengakamere burya biricisha cyane. Kwiyemera by'indengakamere, umuntu akiyemera gushika yahazohera. Ibi ndabivuze kubera iki? Nukuri ko Imana sinca hirya canke ngo nce hino, ndabivuze kubera abantu bitwa abanyamurenge, bo mu bantu bita ibifobagane, n'abatutsi b'ibifobagane bo muri Kongo. Ko ntushobora kumbwira yuko abantu bavuga ngo ni minorite, abantu bavuga yuko ngo ari bakeyi cane, barangiza bakagwana intambara zo kubamarisha. Ikiburi kandi ikiburi kikazotuma ngira ngo ubwoko buhona vrema, bariko baragwana intambara. None reka dufate
wowe ufise abasoda, dufate ufise abasoda 1000, uwundi afise abasoda 1,000,000. none wewe wibaza ko kugira ngo ufise abasoda 1000 uwundi afise 1,000,000 kugira ngo uzogwanye abo basoda 1,000,000, wibaza yuko nabo bafise inkoho bariko barakurasa, naho nawe wobarasa, naho woza umusoda umwe, naho woza urasa urusoro rumwe rw'iwawe rugatobora 5 bagapfa, ntivyokunda ko aba bantu ubatsinda. none tuvuge yuko abanyamurenge aba bantu biyita ngo n'abanyamurenge bo muri twigwaneho bantu b'Imana, ibi bintu ntavyo babona, ntavyo babona ibi bintu. uzi yuko hariho abantu basigaye bifuza ati basi iyi ntambara inabandanye nimushaka muhere, kubera yuko bavuga ati none bigenda gute ngo mugire ikiburi gushika yaho mutumva. bene wanyu bo mu Kagara baravuga, abarundi baravuga, abanyarwanda bazi ubwenge baravuga, abanyekongo bazi ubwenge barababwira. turetse ibifobagane bigenzi byanyu gusa musangiye ubupfu, nivyo byonyene bibashigikiye. nshuti zanje oyaye, suko uvyoga kwiye kugenda vrema, suko uvyoga kwiye kugenda. umuntu aritonda, ariko je nama niyumvira, abantu na cyane cyane iyo abantu bariko baravuga ngo Kongo ngo imaze abantu ararara, ini bintu bikaduga, abantu bakavuga. ubu dufate nk'akarorero, ubu hariho abantu bo kwiyita ngo ni ubwoko runaka mu gisagara runaka canke mu ntara runaka y'Uganda, ngo kubera yuko ngo turi ubwoko runaka, ngo twebwe ngo dushaka ibi nibi bitandukanye n'ibyo abandi banyarwanda bakeneye. canke ngaha umuntu akaza akivugisha ngo twebwe ngo bitegerezwa kugenda ukosa. yani wewe urinde uronka ibisumbi by'abandi baronka? urinde ntuvukira amezi 9 nk'abandi, ntuva amaraso nk'ay'abandi bava, uri giki unyinza hawe? hari ibintu usanga bibabaje vrema, ugasanga abantu barize, bafise amadoktora, bafise ibiki, baratembereye, baragenze, ariko ugahiga yuko hari ikintu cy'ijambo ry'ukuri ry'ubwenge rizova mu muntu, akaguma aririra ngo ubwoko barabumaze. none ubwo bwoko bwawe bugwanya ubundi bwoko, mwe mwibaza yuko ubwoko bumwe bw'abanyamurenge bwogwanya amoko 440 ari muri Kongo, canke ubwoko bw'abatutsi bwogwanya amoko 100 ngahe? umva uko bimeze. ikintu iyo udashoboye kugihinduza n'amaboko yawe, abari cyane cyane abantu basenga muri Isilamu, iyo mvugo barayizi. uravuga, urabyumva, nimba udashoboye iki kintu ubona ari kibuka budashoboye kugihinduza amaboko yawe, uravuga. je wico ndiko ndakora, ndiko ndavuga. hariho n'ababirabira aho gutyo gusa bakababarira ku mutima bakinumira, ariko muriko murimara. noneho urakimara basi wijye wimare. uziko abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kongo bariko bagwana, ngo bagwana ibintu bagwanira, basumbwa n'umuntu w'umugabo yavuye mu nzu akagenda kwiba igitoke kugira abana biwe bajye. uwo muntu arabasumba mwebwe ku bintu muriko muragwanira. intambara abanyamurenge bariko baragwana bakanda gupfa n'abatutsi bo muri Kongo isumbwa agaciro n'umuntu w'umugabo yabonye yuko abana biwe babuze ibyo bajya, akagenda mu rutoke rw'umubanya akiba igitoke akagishira abana biwe. n'ukuri uwo muntu abasumbya agaciro mwebwe ku ntambara yanyu muriko muragwana, abasumbya agaciro. ibintu birababaje. abana ntibiga, ntibaja ku mashure, none mwebwe mwibaza yuko yego ngo muri minorite, none muriko murimara kwari muri minorite. none umunsi mu minembwe
atani inkoko y'umunyamurenge izoba ihasigaye, niho muzumva yuko biryoshe mwatsinze urugamba. Ni igiki Kongo itabahaye? Ni igiki Kongo itabahaye? Mbwira iki itabahaye? Mushaka muba abakuru b'ibihugu? Nimwihangane mureke intambara, igihugu cyanyu kironka amahoro, hanyuma muje mu matora mwitoze, niba abatora muba abaperezida, muyobora iyo Kongo nimwaronka amajwi. Si ibintu bisanzwe. Kagame arabahenda ngo azofata Kongo, ngo hama ngo ayibahe muyiyobore. Hari umunsi yigeze ayibaha mukayiyobora igihe cyose yayifashe? Hari umunsi yigeze ayibaha mukayiyobora? Mbega ubwoko bw'abanyamurenge bugwanye imyaka ingahe? Muronse generali haheze igihe kingana gute muronse generali mu bwoko bw'iwanyu? Ugira ngo abandi bantu bari baragwanye gusumbya abo banyamurenge? Haheze igihe kingana. Hari umusoda wanyu mu gihe ca Kabila na Kagame bonyene aribo bari ku butegetsi, hariho umusoda wanyu yaduga karenga koroneli bataramwica. Hari igihe kabisa muheba mukarenza urugero, umuntu akiyumvira ibintu by'abanyamurenge. None abanyamurenge n'abatutsi bo muri Kongo nta nakenge ko kuja kuri toilette bagira, ku buryo umuntu abakoresha mu ntambara zabo, noneho ntiyica umuryango, agahonya ubwoko bwose, ababesha ngo muri Kongo murakorerwa jenoside, kumbe niwe ariko arayikora kandi mukamuja inyuma. Nabo barengeye mukabarenganya, mukabura ububarenganura. Rero sasa mwebwe kurenganya uwo kurengeye, noneho bikarangira ubuze uwo kurenganura. Abanyamurenge nibyo muri ko murakora, n'abatutsi bo muri Noro nibyo muri ko murakora, nibyo muri ko murakora. Icyo nobabwira coco, ikiburi kiridisha. Ikiburi nico cyakuye Satani mu ijuru, kandi ibyo sindabasumbya kubimenya, kuko mwigira yuko ngo musoma amabibiriya kumusumbya. Namye numva ngo ubuhoho ngo mu ntambara musigaye mugwana mwigira abapasiteri mukambara amakostime, hanyuma mukavuga ko muri abapasiteri mutari mu ntambara, mugabo hagize uwo mubona atari uwo muri twigwaneho nambara umu FRDC n'iki, mukaba murakweze. Haki bijojo birama kweli. Nese mwibaza yuko iyo ntambara yagucyo mwozoyimara, canke muri ko murakwegera ubwoko bwanyu? Urashobora gukura teni mukemerera, canke nimba muri n'abanyagihugu mukemerera yuko umuntu akura teni yarangiza akambara ikostime, akambara akaravata, agafata Bibiliya mu ntoki, mukamwemerera mumubona, mukareka akagenda abyitwaje gusa kugira ngo arwanye leta. Bagenzi, ibyo byabaye ibyo ndababwiye n'ukuri kwabaye. Mwumva umuntu aba ariko arakora uko, kandi ngo byakozwe n'inkotanyi zavuye mu Rwanda, naho bazivugutiye umuti. Niko bimeze. So amakuru rero jewe mfise kandi novuga yuko ameze neza. Minembwe urugamba rurakomeye cyane. Hariho umuntu umwe, hariho uwahora agida kajya ka drone mwumva ngo kari kamaze iminsi kasaze, bamumenye kabisa aho yarari n'ibikoresho byose yarafise bamusambuye, ntacasigaye. Ubwo ugaca umenya yuko turi mu nyungu. Bamumenye. Kandi amakuru mfise muri aka kanya
muri aka kanya muri iki gitondo n'indege yihenda ikagwa mu Minembwe izoba igiye. N'indege yihenda ikagwa mu Minembwe izoba igiye. Mureke zijya ndege, kaya gadege kari kamaze iminsi gasiragira ngaho, iyihenda ikahagwa izoba igiye. Ubu uyu munsi sejo. Hama kandi ayandi makuru no babwira nuko hariho umucanshuro, nibaza abantu benshi bariko baravuga yuko ashobora kuba nawe yari umufaransa, yari umusniper agema umuntu nimba ari ku birometero 6, bambwiye ni birometero 6 ni metero 600, mubi cyane nawe bayi. Ariko ndibaza aba bazungu iyo twigwaneho iyo bariko baravuga ejo bundi, hariko Kongo iraryoshe kweri. Ko ntushobora kunyumvisha ya twigwaneho bariko baravuga ejo bundi yuko bahwereye bavyivugira bo nyene, atakayira na kamwe bafise, nuwo gomba kubaha n'intete zo kujya atoronka naho zicisha, ariko bakoresha abazungu. Kongo iko butamu vraiment, Kongo iko butamu. Yewe akaryoshe ka Kongo muzokazira, kazobamara, ndabarahiye kazobamara. Akaryoshe ka Kongo kazobamara. Uyo muzungu rero bamubaruye kabisa. Uyu munsi nukuvuga ngo icyo nobabwira muri aka kanya, ibintu biriko birabera muri Kongo muri aka kanya, ndugu zangu, ni probleme, ni shida. Abantu bariko barakubitwa, ariko ukiyumvira ati none mbo ego urugamba n'urugamba, kandi uzanye inkoho ku rugamba barakumena, kuko nawe ntuburi kurarasa ubwishaza canke ibiharage. Urumva uzanye ibiharage bo kwishura ibiharage, mugabo ari urusase n'urusase. Ariko ukibaza ngo kubera iki aba bantu bariko barapfira iki cyukuri. Je narababwiye ati hariho abanyamurenge b'ibigoryi n'abatutsi b'ibijuju bakunda Kagame ku buryo ataco bapfana n'ayandi moko, ku buryo bwaho ngira ngo bokwemera aho kugira ngo babane n'ayandi moko, ahubwo bokwemera bakaryoherwa no kubona Kagame abacishaho imbugita ku mazosi abakerera, aho kugira ngo babane n'ayandi moko. Abantu mengo kabisa batamikwa ijambo, bagatamikwa ibyiyumviro, bagatamikwa ikintu cyose, ngira ngo naho yovuga ati asama ndakunye mu kanwa, yobanya mu kanwa abanyamurenge n'abatutsi bibifobagane. Kagame mwokwasama kabanya mu kanwa ijuju gusa. Nashobora kumarisha ubwoko bwanyu mukabibigoryi, mukabibirofa, mukabuza igihugu cyanya amahoro kubera kajya kaburungu muzokaragiramwe inka zanyu mwabasenzi. Ari ibintu bibabaza. Nta muntu mu Rwanda yemerewe gutunga inka 10. Uziragire he wowe ufise ifamu ingana gute? Wowe ufise ifamu ingana gute? None muri mu gihugu ca Kongo aho ufise n'inka 100 ziragira, ufise inka 200 aragira, ufise nk'igihumbi araragira, ariko muri ko murarwanira ngo turabo mu kaburungu. Ani soni kweri icucu, murabo mu kaburungu mwabasenzi. Kubira iki mutogira ubwenge ngo mwumvirize bene wanyu bo mu Kagara, abantu baciye ubwenge birigwa baravuga. Nawe n'umuntu yumva akavuga ati kwereye guverinoma aba bantu bariko barahanura abantu. Mukamera nka Satani, mugurinde iyo muzova mwijuru mugakorokera ku isi, mukazoguma gusa muri bifobagane nyene by'ibipurizo bidafise ico bimaze. Hari ibintu bibabaje kuri iyi si. Izi ntambara muri ko muriteza
nobabwiza ukuri ngo ntimuriko muhombya FDC, ntimuriko muhombya Tshisekedi, muriko murihombya mwebwe ubwanyu. Kuko umwanya abantu bariko barata uko igihe kigenda, uyu Kagame aguma bakoresha, n'abana bose bazovuka bafise ico babazi ko kitari ciza. Hagarikiraho, mureke kwimara. Bantu banje mu Minembwe abantu barakubiswe. Ejo bundi bari bamerewe nabi bariko baravuza induru, ubu drone bwo mu Rwanda buraje, FRDC irakinjura gatoyi, aho babakuye, aho kugira ngo muvuge muti yemwe turahatswe, mwirara mu bene gihugu, bagenzi banyu, bene wanyu, ba mama wanyu, murabakubita ngo bariko baraserebura ngo Kongo irahafashe. Murakubita abandi, muravunagura abandi. Nuni